Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na David Claude Mbananayo. Iyi muriko murumviriza ni Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 17 Ruhuma mwaka wa 2026. Kaze muri ano makuru twabateguriye, ayo nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta ya Tanzania irabandanya gutoteza impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu kugira izo mpunzi zihebe zomoke. Muri kino gihe uruhigi rukaba rugeze ku barongo y'amashengero, aho bafatwa bagakubagurwa bagirizwa yuko aribo babuza izo mpunzi gutahuka babicishije mu nyigisho batanga. Haribonekeza bukene bw'amazi meza ku mugwa mukuru wa politike Igitega, haraheze ikiringo kirenga indwi zibiri, abanyagihugu baho bagatinya kwandura ingwara ziva kw'isuku rike kuko basigaye bikora ku mazi bavoma mu myonga. Murabimenyereye ku minsi yose ya kabiri tubashikiriza ikiganiro bahuka. Uyu munsi tukaza kugaruka ku ngorane zihanze igisata c'indero, na cane cane uburyo budakwiye bwo gufungura ku banyeshure biga ku mashure afise uburaro. Nariko nca ku masonga mu kanya nido y'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa, ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Hari umugabo yishwe abanje gukubitwa n'akagwi k'imisore y'imbonerakure. Iryo bara rikaba ryabaye kuri wa gatandatu igenekerezo ya 14 Ruhuma uyu mwaka muri zone Buvumbi, komine Butihinda, intara ya Buhumuza. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone bemeza ko uwo mugabo basanzwe batazira Botoma, umukinyi w'umupira w'amaguru, yafatiwe mu nzu y'umugabo mugenzi we ariko arenga ibigo n'umugore wiwe. Nyisavu n'akantu kubera amaze no kubikora ku mugore wo mugenzi nyene wa mbere, nyuma bagatandukana. Yaciye yikora ku mbonerakure zikubagura uwo muhisi gushika naho zimumena amagara yiwe. Uwo yagandaguwe akaba yahavuye ajanwa ku ivuriro rito rya Gahararo muri iyo zone kugira bakoze iryo bara bahuvye amatohoza mu kwerekana ko ariho yaguye. Gushika muri kino gihe abagirizwa ishaha akaba atanumwe arafatwa. Abanyagihugu muri iyo zone basaba ko amatohoza yokorwa, abazokwagirwa n'icaha bagahanwa hakurikijwe amategeko. Nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru, agatotezo ku barundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania karabandanya. Mw'ikambi ya Nyarugusu haramukiwe abarongo y'amashengero, aho bafatwa bagahohoterwa bagirizwa ko aribo batuma abantu badahunguka. Bikaba bikorwa na zimwe mu mpunzi zikorana n'abaserukira leta ya Tanzania muri iyo kambi. Dinye Karondo mw'idonido. Ubwo ruhigi rw'abakozi b'Imana mw'ikambi ya Nyarugusu ejo ku munsi wa mbere hari haramukiwe Pastor Charles wo mw'isengero rya Ezebu bakunda kwita Kididagi. Niwe yahamagagwa kuri ngendanwa yiwe, naho yaramaze iminsi agwaye nticabujije ko baziwe baramutwara no gukubita baramukubita. Isoko ryacu riravyigana. Asishutiye yatse kuri telefone hanyuma abishura ko agwaye kuko yaramaze iminsi amagara amukitse. Bamuhamagaye isaha 7 z'umutaga, hanyuma igipolisi ikambere nabo kwa makazi baza kumutora acabajana. Barakubise, aratoterwa, aragirirwa nabi kandi atanubuvuzi buhari bushobora gukurikirana umuntu, aho gushika n'ubu ahari ari indembe. Nkuko isoko ryacu ribimenyesha, n'abandi bapasitori bariko bahamagagwa bakabwirwa ko bakeneye mu biro by'userukira ikambi ahazwi nko kwa makazi. Byukuri birababaje ku bantu bariko barakora ibintu, kandi saba gusa turamaze kubamenya ko hariho n'abandi bariko baratelefona barondera amanimero ya telefone y'abantu bamwe bavuga yuko bakenewe kwitaba mu biro kwa makazi, ariko barabikora turabazi. Abarundi bahungiye muri iyo kambi basaba ko ako gatotezo kohagarara. Mwomenya ko imbonerakure zitamwa ku rutoke ko arizo ziri inyuma y'iryo hohotera, zikaba zikorana n'abaserukira leta Tanzania muri iyo kambi ya Nyarugusu.
Arakoze mugenzi wacu Dinye Karondo. Tuve hariya Nyarugusu tugaruke mu gihugu c'u Burundi. Ubuzima bwa kiremwa muntu nta gaciro namba bukigira, kuko bisigaye biteye agahinda kubona batagitinya no kwica abana bato. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe na Jean Bosco Rwigemera, umunyepolitike yahoze ari n'umurezi. Ivyo uwo munyepolitike akaba bishikirije nyuma yaho hagize iminsi hirya no hino mu gihugu hatogwa ibiziga vy'abana bishwe. Kubwiwe uruhara runini mu guhagarika ubwo bwicanyi rugaruka kuri leta, kuko ariyo ahanini kwiye kugarukana no kwigisha umuco n'umugenzi wa kirazira mu Burundi, hama ubutungane bugakora ico bujejwe. Dutege yomi Jean Bosco Rwigemera. Icambere coco ivy'ivyo biziga na kamaramaza ni ikimenyetso c'uko mu Burundi nta kirazira ikibaho. Kuzimanganya ubuzima bw'ikiremwa muntu vyaramaze kuba ibisanzwe. Ubu n'abana bato bashikiriwe. Burya nta muntu wa kure aza kwica abo bana, usanga bishobora kuba biva mu ngorane zo mu kibano. Ni ikimenyetso rero c'uko imibano mu bantu yatitutse, kandi ivyo vyose bikaba atacanira. Kugira ubwicanyi nk'ubwo buhagarare bwongere butuzwe mu gihugu, ubutegetsi bwari bukwiye gufata iya mbere. Harakwiye ishaka rya politike yo kwigisha abanyagihugu kugarukira imico ya kera ya kirazira, aho guhera ku mwana gushika kukuze bamenya ko kwica ari kizira. Kubisanzwe mu mategeko biranditswe neza ko kwica ari icyaha. Ikibabaje ni uko imvugo y'abategetsi bamwe bamwe bo hejuru ihimiriza kwica. Ngumwe ruva ibukuruga kwira igihugu cose, niyaba umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ahimiriza kwica, mbere agatanga n'agashimwe ku wabikoze, nta kibuza ko ubumva ko ari umugambi w'igihugu. Imvugo rero nk'iyo irakwiye guhinduka, mbere ivyo kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi bikigishwa gushika ku mitumba, uhereye hejuru mu makartie no mu mashure, ikaba porogaramu y'igihugu. Ikindi gikenewe n'ubutungane. Kubisanzwe aho kuba nkakamizwe n'ingoma, umuntu yishwe yaba umwana canke yaba ukuze, yaba amatohoza ashika uwakoze icaha ahanwe hisunzwe amategeko mpanavyaha. Aho rero uruhara nyamukuru n'ugwa leta. Leta niyumve ko ijejwe gukingira ubuzima bwa zina murundi wese, niyumve ko ijejwe guhimiriza imibano myiza mu barundi bose, niyumve ko ijejwe korohereza no gushira imbere ubutungane kuri bose. Ivyo leta niyabikora, ubwicanyi buzohagarara, abicanyi bazotuzwa, amahoro agaruke, maze asasagare mu gihugu cose. Mu gisata c'ubutungane naho gufungira mu gasho k'igipolisi igitigiri c'abanyororo kirenze icagenewe no kurenza iminsi yategekanijwe kuri ubwo busho, no kurenga amategeko y'u Burundi agenga ifungwa ry'abantu no kutubahiriza agateka kazina muntu. Bishikirizwa na Felix Niyonkuru arongoye urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu Kavibe. Felix Niyonkuru akaba bishikirije nyuma yaho abanyororo bafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ya komine Cibitoke batabarije ubuzima bwabo, kubera ko ibitigiri vy'abafungiwe vyababa 500% vy'ubushobozi ako gasho kagenewe. Kubwiwe rero ivyo vyerekana ko hari ihohoterwa ry'agateka kazina muntu, kuko amategeko aba atubahirijwe. Tega amatwi umushingwamanza Felix Niyonkuru. Nukurenga amategeko y'u Burundi agenga ifungwa ry'abantu, eka hamwe no kutubahiriza agateka kazina muntu. Umuntu afunzwe ateza gufungirwa ahantu hubahiriza icubahiro ciwe, hari kibanza gikwiye, imfungurwa, isuku mbere n'ubuvuzi. Turibusa ko ingingo ya 34 y'itegeko ry'igitabo vuga ngo imanza zitohoza kongera zikaburanishwa code de procédure pénale ivuga ko umuntu afungiwe mu gasho k'igipolisi atarenze imisi 7 kiretse habayeho ukongerwa kumvo zikomeye naho nyene vyemejwe n'umushikiriza manza, ariko naho n'umukongera ntashobora kurenza icya kabiri cy'iyo minsi, no kuvuga imisi 14. Umuntu wese rero arenze ico gihe abafunzwe mu butemewe n'amategeko. Ukubona abantu barenga inshuro zirenga 4 z'ubushobozi bw'aho bafungiwe bituma haba makenga yuko hari ihohoterwa ry'agateka kazina muntu, hamwe n'ingaruka zikomeye ku buzima, ku mirire, mbere no ku mutekano w'umufungwa. Kubera izo mvo zose rero twosaba ubwa
mbere ko umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yotanga itegeko akarungika abashikirizamanza bakaja kuraba ibiriko birakorerwa muri aho gasho, eka mbere bakarekura abo bantu narijya yuko amategeko bafunzwe amategeko adakurikijwe. Ubwa kabiri twosaba wa mugwi w'igihugu wigenga w'agatakazi na muntu CNDH yuko utegura urugendo muri ako gasho, eka mbere bagakora n'iraporo taho yegamiye ataho bahengamiye ivyo bintu biriko birahakorerwa, eka mbere bagatanga n'impanuro ku babijejwe. Ubwa gatatu kubushikirangaje bw'ubutungane yuko bogerageza bakaduza n'ukuri ingene abantu babayeho mu busho, eka no mu minyoro itandukanye. Umuntu yo bamwambuye umwidegemvyo si ukwambuga icubahiro. Turahamagara inzego z'igihugu kugira zifate ingingo zikwiye n'ukuri kandi zihuta mu gukingira agatakazi na muntu, eka mbere no mu gusubiza ibintu ku murongo, maze igihugu c'u Burundi gisubiye kugendera ku mategeko. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano. Indwi zibiri ziraheze ku mugwa mukuru wa politiki Gitega atamazi ya Regideso aharangwa. Abanyagihugu baho bahitamwo kuvoma amazi yo mu myonga, ariko bagatinya kwandura ingwara ziva kw'isuku rike kuko muri kino gihe c'imvura ayo mazi aba arimwo imicafu myinshi. Inkuru ya Clovis Niyonzima. Ikena ry'amazi ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega rigeze igihe kirekire gibonekeza. Byatanguye amazi aza akagenda akongera akagaruka, ariko muri zindwi zibiri ziheze vyarunyutse. Isoko ryacu Gitega ryemeza ko mu makarite yo ku mugwa mukuru atana hamwe harangwa amazi ya Regideso, aho ndetse bavuga ko batazi ico bivako. Kukubura uko babigenza rero bahitamo kuja kuvoma amazi yo mu migezi nk'uko isoko ryacu ribimenyesha. Bituma abantu baja kuvoma amazi mu myonga, Giswahili, Chatanya, Kabura Chatanya na Namashasha, imyonga igabarantuze za Kurade na Vegas kujya stade. Kuvoma mu myonga navyo bikaba bifise ingaruka nyinshi ku buzima bwabo nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Amazi acafuye cyane kana mu cy'imvura n'icafu nyinshi gahije ku misozi isuka izo nzuzi, abantu bacapfa kuyorora amazi y'abatwari bakoresha. Ukuri birababaje cyane, abantu bakandura ingwara nyinshi bijanye n'ibidasuku rike. Ikindi bavuga nuko bibagora kuvomesha ayo mazi kuko bizimvye. Ivyo rero bituma abantu baja kuvoma amazi mu myonga, Giswahili, Chatanya, Kabura Chatanya na Namashasha, imyonga igabarantuze za Kurade na Vegas kujya stade. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega basaba ishirahamwe Regideso rijewe gutanga amazi n'amatara gukora uko rishoboye kugira ngo bongere kuronka amazi. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka barongoye Regideso Igitega kugira ngo bagire ico bashikiriza kw'iryo kena ry'amazi ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Arakoze Clovis Niyonzima. Tuve ku mugwa mukuru wa politiki Gitega tugaruke mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baba ahegereye mwonga Kajesi ugabura Quartier Nyakabiga na Jabe barabangamiwe n'ikimanga camaze amazu yabo abomagurika. Ni mu gihe abo banyagihugu babishikirije abajejwe intwaro, ariko akabataco barabafasha. Baritazara Miburo arabitubwira. Abo banyagihugu bari mu gahinda n'amaganya n'abasanzwe baba kwibarabara bitiriye imprimeri impande y'umwonga bita Kajesi rugabura Quartier Jabe na Quartier Nyakabiga so muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu muri izo quartier bavuganye na RPA bavuga ko amazu yabo agiye gusiduka kubera ikimanga gihari. Uyu munyagihugu amenyesha yuko mu gihe c'imvura akonga kazana amazi menshi ava mu misozi haramiye mu gisagara ca Bujumbura bigatuma ico kimanga caguka. Uyu munyagihugu avuga ko amazu menshi yamaze kubomoka, ayandi nayo asigaje umwanya muto agasiduka. Zimerewe nabi cyane, iyo mezo de passage iri hasi niyo nkuko mwabibonye hariho inkingi imwe imaze gukoroka, iyo iramerewe nabi cyane. Hariho kandi n'inzu iri ku ruhande rwa Nyakabiga kuri kote ya Ironi Nyakabiga, iyo nzu nayo ni inzu y'urushengero Semseyi. Nabwo nkuko mwabibonye igipande kitari gitoyi c'inzu, nuvuga ngira ngo igikoni bahora bakoresha mu byo guteka, ico gikoni naco nyene carabomotse. Uyu munyagihugu avuga ko kugira bigende neza ko hakenewe amamashini akomeye agaheza agasuguma nk'utwo tuzu twasugumwe mw'ico kimanga kugira babe barakizibira, ngo nayo atari uko amazu menshi agiye guherera mu kimanga.
kugira ngo iyo manga ifurirwe iziribwe kandi kugira ngo ntihagire n'ibindi bintu bibandanya vyononekara ko bisaba ko hariho bimwe baheba k'ico gikoni kiri kuri kote n'akabiga ku sengero bita semuteye ico gikoni bisaba yuko bagiheba hakaza amamashini akamera nk'ayasunurira nk'ayakororera muri ico kimanga kugira ngo ico kimanga kigabanuke uburebure. Ico ni kimwe mu bisabwa kugira ngo barabe ko bugabanya uburebure bw'iyo manga. Ikibabaza abo banyagihugu nuko bamaze kubishikiriza abajeje intwaro kugira ngo barabe ico bofasha, ariko bararindiriye ngo amaso yaheze mu nzira. Uruganda rwa RPA rwarondeye bamwe mu barongoye komine Mukaza kugira tubabaze ico bagiye gufasha abo banyagihugu, ariko twabakenye. Mu gisata ca politike naho si bibi guhamagara abanyagihugu ngo basanganire mukuru w'igihugu iyo igihugu catewe iteka, ariko vyari bikwiye gukorwa mu mwanya muto kugira ntibiheze ngo bihungabanye imirimo ya misi yose y'abanyagihugu. Ivyo vyashikirijwe na Kefa Nibizi, umukuru w'umugambwe Codebu, nyuma yaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uyu wa mbere avuye guhabwa amabanga yo kurongora ubumwe bwa Afrika, ibikorwa gaca bihagarara mu gisagara ca Bujumbura. Kefa Nibizi asaba kandi ko ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu ko bwo kubahiriza amategeko kugira ntihagire ibikorwa vya leta bihagarara canke ngo hagire umunyagihugu ahohoterwa ategetswe kuja kwakira umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Nivyo birakunda kwibonekeza yuko rimwe na rimwe abanyagihugu bahamagagwa kuza gusanganira yaba abategetsi kanaka canke abarongoye imigambwe. Ni ibintu rero bisanzwe yuko nk'igihe igihugu catewe iteka ari umukuru w'igihugu canke undi mutegetsi, abanyagihugu baheza bagahamagara kugira ngo bamusanganire, ariko bikaba vyiza ko ivyo bintu bikorwa mu mwanya muto kugira ngo ntibiheze ngo bihungabanye imirimo ya misi yose y'abanyagihugu. N'uwo mutegetsi nawe akamenya ko ubutumwa bamuhaye kugira ngo ivyo bintu vyakozwe ku neza y'igihugu nawe abikoreshe ku nyungu y'abanyagihugu bafashe umwanya baza kumusanganira. Ku vyerekeye indongozi z'imigambwe, ubundi bwo ibikorwa vy'imigambwe bitekanijwe ko biba ku misi atari y'akazi kandi ku masaha atari y'akazi, kandi kirazira yuko abanyagihugu babuzwa ibikorwa vyabo bagiye kwakira indongozi y'umugambwe, kuko mu mugambwe hajayo umuntu abigomvye kandi n'uza kwiterwa vy'umugambwe n'umuntu abishaka. Rero ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwo kubahiriza amategeko kugira ntihagire imigambwe ikoresha amanama mu masaha y'akazi, kandi ntihagire umugambwe n'umwe uhohotera abanyagihugu. Ibikorwa vya leta bihagarare n'ibikorwa vy'abanyagihugu bihagarare, ngo uko bagiye kwakira umukuru w'umugambwe uyu canke uriya, ariko bigakorwa mu gihe atari ic'akazi kandi hakitaba ugomba n'ibikorwa vy'abanyagihugu yashishikara bikorwa. Amatora y'umukuru w'igihugu ategekanywa muri 2027 abarundi botahura ko azogenda nk'ayandi yose umugambwe CNDD-FDD umaze imyaka 20 utunganya. Kubera amabi uwo mugambwe wakoreye abarundi ntushobora kwemera kuva ku butegetsi ku neza. Mumenyesha makuru Bob Rugurika asigura ko inzira abarundi bafise ari zibiri: kwemera kuba abaja ba CNDD-FDD canke kuyaka ubwo butegetsi koresha mu kubacinyiza. Kurikira Dr. Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA, akaba ari mu kiganiro ijambo ni gwawe co kuri uyu w'Imana. Nk'uko ata matora twabonye ashoboka mu Burundi, reka mbe ndavuga ko n'ubu nta matora ashobora gupfa ashobotse mu Burundi kiretse abazoyajamwo bamaze kwitanga nabone bagategura umukenyuro w'ingene CNDD-FDD ibize baca batana mu mitwe bagashira nyene mu kanyerigabo. Reka ndahubwiye ibituma adashoboka. Umugambwe umaze kwagirizwa ivyaha vy'agahomera bunwa, c'est une explication politique ikwereka ko CNDD-FDD ititeguriye gutanga ubutegetsi, kuko barazi ko 80% y'abagize CNDD-FDD n'abicanyi n'abantu basahuye igihugu baratikiza batagiye guhanwa na sentare mpuzamakungu, bazohanwa n'amasentare y'Uburundi. Abo rero bakora ntabizi. Kazoza k'abarundi kari mu nzira zingahe? Ni zibiri. Inzira ya mbere ni yuko twemera ko abarundi 13 zento tuba abaja ba CNDD-FDD. Inzira ya kabiri iroroshe cyane, ni yuko dutahura ko akamatora azopfa asubiye kuba, ni yuko dutahura yuko CNDD-FDD iyi myaka imaze itugira abaja ikoresha ubutegetsi ifise
iyindi nzira ya kabiri ni yuko abarundi dutahura yuko hageze ko tuyaka burya butegetsi iriko irakoresha nabi, hanyuma burya butegetsi tukazobukoresha ku neza yacu twese kuri kazoza k'aba bana bariko baravuka. Umunyepolitike Frederic Bamvuginyumvira nawe nyene abona ko ataca abarundi bo kwizera muri ayo matora. Mu mikenyuro uwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu avuga ko ishobora gukoreshwa no guhindura inzira umukuru w'igihugu atogwamwo ntabe agitorwa n'abanyagihugu. Frederic Bamvuginyumvira avuga ko gukira kw'abarundi no Burundi ari kwaka ubutegetsi CNDD-FDD naho ngo ari urugamba rutoroshe. Kurikira Frederic Bamvuginyumvira nawe nyene yari umutumire w'ikiganiro ijambo ni rwawe. ubu rero barashyizeho inzego z'igikenye zabo, ni ukuvuga iyo nama nshingamateka, iyo nama nkenguzamateka irimwo bande. Ningibuka bavuga bati erega n'abagore b'abagenero ni inshuti z'abakuru, ni inshuti z'abanaka. Urumva muri icyo gihe abasigaye yuko dutegera kwizo nzego bwa mbere atari gwacu. Nayo ibizokurikira ejo bundi ni ibijya nyine mwabanye ejo bundi, ikizotandukana nuko bajya bashinga amateka bakemuza amateka batowe. Murabona ingene bangana abo president ariko arakora uko ashoboye kugira amadaro nk'amafaranga menshi umwe wese azomuhe, hanyuma haca haza itegeko rivuga riti ubu mukuru w'igihugu ntagisubira gutorwa n'abanyagihugu, agiye gutorwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Mwibuka babihariye ejo bundi Gitega, burya n'ivyo bizokurikira. Umva wibaza bavuga ati jewe mw'abanyagihugu mwe ntaco mumariye, nta butegetsi ndabashakako, ubu ndaziyo ndabukura, reka ndabicare ko ndabahonyore. Abanyagihugu nabo bakeneye kumenya bati mbega wowe baduhonyora ninde, ubwo bubasha bukurahe, mbega twoshobora kumwangira? Ikibazo nawukiri, hanyuma bizosigurira abanyagihugu ingene bigwiza kugenda. Abemera gufata inzira yo kwanka ubutegetsi bubakandamiza bayifate baziko bashobora no kwicwa, kuko ni ingwano y'ubutegetsi. Ariko ngwano y'ubutegetsi bukuru ubundi ni ibinyene byatanzwe 1993 kugira ngo Frodebo na Ifrana bapfuye. Burya nangaha nicyo kimwe, ubaze kuvuga bati abantu baje kutwirukana ku butegetsi kubera iki tuguma ngaha. Urero ikibazo burya ni kuciga neza. Ibi bisaba ubwenge bwinshi, bisaba kwicara abantu bakiyumvira bose mwibanga vy'ukuri ibikiye gukorwa n'ibiki, kuko turageramiwe, igihugu caribwe, turi mu minwe y'abasuma. Naho mugambwe CNDD-FDD uca mu nzira zose ngo bikunde ugume ku butegetsi, hari ubumuga ufise butuma utera wisamburirako, akaba arivyo tuzobashikiriza mu makuru yacu azokurikira. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri wa kabiri tuza kugaruka ku ngorane zihanze igisata c'indero, cane cane ingorane ijanye n'uburyo budakwiye butangwa na leta bwo gufungurira abanyeshure biga mu mashure afise uburaro. Ikiganiro ubahuka mwagiteguriwe na Nadege Irakoze. Ubahuka. Mu Burundi igisata c'indero kirafise amashure abanyeshuri biga bataha n'ayandi mashure afise uburaro abanyeshuri biga bararayo. Ayo mashure y'uburaro ashikijana mu gihugu, menshi muri yo arafise ingorane imaze imyaka itari mike ijanye n'uko leta itanga uburyo buke bwo kugaburira abanyeshure bahiga. Ivyo bigatuma abanyeshuri batiga bagononokewe nk'uko vyategerezwa. Mbega none ko ico kibazo kimaze imyaka myinshi cotorega umuti gute? Abatumire bacu basanzwe bafise ubumenyi n'uburambe mu gisata c'indero aribo Berari Nibizi aharanira uburenganzira bw'abana bwo kwiga, Antoine Manuma arongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB, hamwe na Felix Ndacayisaba icegera c'urongoye ikigo cishinze gutsimbataza indero n'iterambere ry'ugwaruka CREDEJ, nibo baza gutanga umuco ku vyokorwa kugira ico kibazo gitorega umuti. Kuri mikro muri kumwe na Nadege Irakoze. Kaze ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Amashuri y'uburaro ni ikibanza ciza abanyeshuri bashobora kuronkeramwo indero hamwe n'ubumenyi bubafasha muri kazoza, bakazoshobora kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo hamwe n'igihugu. Ariko naho biri uko, menshi muri ayo mashure ahanzwe n'ingorane yo kubura amafaranga akwiriye yo kugaburira abanyeshuri bahiga, kuko leta itanga amafaranga make kandi nayo nyene ntiyatange ku gihe. Mugenzanje Hervé Yuhire
yaganiriye na bamwe mu bayobozi b'ayo mashure mu ntara ya Butanyerera arabitubwira. Bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro bivuga ko ifungwa leta igenera umunyeshure umwe ku munsi ari nke cane nabo mu ntara ya Butanyerera. Aho makuru atangwa akemezwa n'abayobozi avuga ko leta itanga amafaranga 200 ku munyeshure ari mu buraro ategerezwa gufungura ku munsi, mu gihe umunyeshure we kw'ishure ariko atanga amafaranga 3600 mu gice kimwe aja mu vyo gufungura. No kuvuga ko umunyeshure atanga amafaranga 400 yongera ku mafaranga 2000 leta itanga. Ayo makuru atangwa n'abayobozi yerekana ko umunyeshure ku munsi afungura amafaranga 2400. Aho ni mu gihe hirya no hino mu masoko ibiciro bibandanya kuduga, aho bigeze ikiro cy'ifu y'imyumbati kigurwa amafaranga 2200, ikiro cy'ibiharage kigurwa amafaranga 2700, nayo inkwi, amazi hamwe n'amavuta bikongereza amafaranga akoreshwa mu gufungurira abanyeshure. Abayobozi b'amashure bakidoga ko amafaranga abana bafungura ari menshi mu gihe leta itanga make cyane ugereranije n'ibikenewe. Ikindi abayobozi bavuga nuko amashure yama mu madeni y'ubutavanako, abadandaza batanga ivyo bifungurwa bakaba mu ruhagarara bishuza amashure. Muri kino gihe rero abayobozi b'amashure basaba nyabuna leta kongereza uburyo bwo kugaburira abanyeshure kugira ngo bashobore kwiga neza badatubitse umukanda. Tubamenyeshe ko mu ntara ya Butanyerera hari amashure 12 afise abanyeshure mu ndaro. Urakoze Hervé Niyuhire. Iyo ngorane ishikirizwa n'abayobozi b'amashure afise uburaro iremezwa n'urongoye urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho FENASEB. Antoine Manuma yongera agasigura ko n'ayo mafaranga ariho n'abanyeshure aheza agakoreshwa mu bindi bikorwa kuri ayo mashure. Uwo murezi agasaba leta guteza imbere uburaro ku mashure yose. Amafaranga leta ironsa amashure y'uburaro n'ibihumbi 200 ku munyeshure ku munsi, ayo aca avamwo ibifungurwa navyo bikaba byarazimvye ku masoko. Nukuvuga ko ibiva muri ayo mafaranga bitaba bikwiye. Namwaburya abana bageze mu myaka yo kuja mu mashure yisumbuye baba bafise igikuriro gisaba ko bafungura ibikwiye kandi birimwo ivyankenerwa. Bitaye ko umunyeshure akoresha n'ingufu nyinshi mu mirimo yiwe ya minsi yose. Niko ayo mafaranga leta itanga asahirizwa n'amahera y'ishuri umwana atanga ku gice, nayo akaba ari 45,000, ariko aguma ari make kuko kiretse gufungurira abanyeshure hari n'ibindi bikorwa akoreshwa. Aha twovuga nko gusanura ibiba vyononekaye mu buraro no mu mashure, kuriha amatara n'amazi. Mu gihe leta bisigaye bigora gutanga akazi ku bakozi bashasha, ishure niryo ryimenya iyo rikeneye abakozi basahiriza mu byo guteka, kujana ubutumwa iyo burungitswe, kurarira n'ibindi. Iyo habaye ubukene bw'umwigisha, ishure ririmenya mu kuriha abakutsa kivi. Kubera ibikorwa bikoreshwa uburyo buhabwa amashure y'indaro ari byinshi, inkenerwa ko bwongerezwa kugire ayo mashure ntabwo mu madeni y'umurengera. Ariko tukaba dufise amakenga ko ahubwo itera yiyonjorora kuko iriko itera ikomeza uburaro bwigenga bita internat privé, aho amashure atoza amahera y'ishure y'umurengera ayitwa ko ari make, akaba ashika 150 ku munyeshure ku gice, kandi n'ikoreshwa ryayo rikaba ririmwo igipfungu. Baba abatangishwa ayazwe na leta canke abatangishwa ay'uburaro bwigenga bafungura bimwe. Guteza imbere uburaro mu mashure ku bana bose, baba bifise n'abatifise, bafise amikoro make, ni ngombwa kuri leta kuko bose bafise uburenganzira bumwe, kandi leta itegerezwa kubuhagararira. Uri radio shahu, uri radio. Kubijanye no gutorera umuti ico kibazo cyo kugaburira abanyeshure,
Eulalie Nibizi asanzwe afise ubumenyi n'uburambe mu bijanye n'igisata c'indero mu Burundi avuga ko leta yategezwa gutanga ubwo buryo ifatiye uko ibiciro vyifashe ku isoko. Uwo aharanira uburenganzira bw'abana bwo kwiga agasaba kandi ko hoshigwaho n'imigambi iteza imbere amashure ivyosahiriza uburyo butangwa n'abavyeyi. Koko kugaburira abana mu mashure ni ingirakamaro ariko birateye ingorane mu gihugu c'u Burundi. Amafaranga 2000 leta itangira umwana uwo ari we wese, ayo mafaranga ntakwiye na gato, ari naco gituma nosaba yuko leta yosubiramwo ifatanije n'abarongoye amashure igasubiramwo amahera iha umwana umwe, aho mu kubiharura yohera ku gitigiri yahora ikorerako kera, kuko kiriya gitigiri yakorerako caba giharuwe ku rugero rw'ivyo umwana afungura n'ivyo umuvyeyi atanga, hanyuma leta ikagira ibice. Bosubira rero ku bice vya kera, ku bice batanga mu mwaka wa 90 bakaraba ukuntu ibiciro vyaduze, baravye ingene vyaduze, leta igatanga ibice yahora itanga kera, umuvyeyi agatanga ibice yahora atanga ico gihe. Aho uko babiharura mu mafaranga barenza kwijana canke barenza kw'igihumbi, ivyo ntibaba bariko bakora ukuri. Bategeza kuraba ibiciro uko bigeze kw'isoko, hanyuma ibice leta itanga ikabiharura kurikije ibiciro hamwe n'ibice umuvyeyi atanga. Ni uburyo bwa mbere bwo kugira ngo bagabanye ingorane abana bagira mu gufungura ku mashure. Ica kabiri, leta imaze kuduza amafaranga ikurikije ibice itegerezwa gutanga, yategezwa rero guca n'ayo mafaranga yatanga mu gihe. Ko gihe leta itanga amahera itevye, bituma abayobozi b'amashure basaba ingurane y'imfungurwa, bigasaba n'abadandaza yuko batanga ibifungurwa ku giciro kirekire, kuko igiciro abadandaza batanga kw'ideni baca bashiramwo inyungu ya misi bazohava bahomba batariko baradandaza. Ari naco gituma dusaba leta yuko nayo makeya bafise bayatanga ku gihe, hama kandi bagafata ingingo yuko ku gice amafaranga asohorwa imbere yuko amashuri atangura, kugira abayobozi b'amashure ntibaje kugura kw'ideni, ahubwo bagende kugura ibintu ku mafaranga ahari. Ica gatatu umuntu yohanura nuko uziye kantine zikorera naho bazishiraho kugira abana bazikoreko, ariko kantine z'ishure sumuti. Kantine ijamwo umwana yishoboye. Ubushobozi bw'abana b'abarundi nabwo murabuzi muri kino gihe, urumva abishoboye bazogenda bagura ibintu bafungure, ariko batishoboye navyo ntibazoshobora. Kandi twiteze yuko umwana agaburirwa n'ishure, atagaburirwa n'umufuko wiwe, kuko abavyeyi bose ataburyo baba bafise. Twosaba rero yuko bogira imigambi yo guteza imbere indero, imigambi y'ishure. Benshi amashure yarahorana ibibanza, hariho amashuri afise ibibanza bininiya, ivyo bibanza bashobora kororeramwo ibitungwa vyunguka n'ingoga, bakororeramwo inkoko, ingurube, impene n'ibindi, bagashobora no kurima ibiterwa mbumbarugo bishobora kugaburira abana neza. Iyo rero yoba ari imigambi yokwamaho ku mashure kandi igakurikiranwa neza n'abaserukira abanyeshure n'abaserukira abavyeyi, kugira ngo ishure ironke igisununura uburyo bwatanzwe n'abavyeyi n'ubwatanzwe na leta. No mu kigo cishinze gutsimbataza indero n'iterambere ry'ugwaruka CREDEJ babona ko ubwo buryo butangwa na leta bwo kugaburira abanyeshure ari buke cane, ibiheza bikagira n'ingaruka ku magara n'ubumenyi bw'abanyeshure. Felix Ndacayisaba, icegera c'umukuru w'ikigo CREDEJ, agasaba leta kwikubita agashi igakurikirana neza uburyo butangwa mu mashure y'uburaro kugira haboneke umusaruro mwiza mu gisata c'indero. Muribuka yuko muri budget leta ikoresha bihutiye kongereza amahera umukuru w'igihugu akoresha, bavuga yuko ibintu vyadutse, ariko ikibabaje nuko batigeze bibuka abana b'igihugu ngo bashobore kongereza amahera kugira ngo bikunde abanyeshuri bashobora kuronka ikibashigikira. Gushika ubu amahera baronka agera ku 2,400 n'amahera make cane. Igica kivyunyura nuko n'abayobozi b'amashuri muzi uburyo bajaho, muzi uburyo bakurikirana, usanga nabo hari abikika mukiza, ugasanga kuri ayo mahera adakwiye nabo harabaye gestion yayo itameze neza, harabayemwo ibijanye no kunyonora. Ivyo byose biza abikwega
ku mibereho mibi umunyeshuri abayemwo vyo bigaheza bikunyura ubuzima umunyeshuri ntaheze ngo ashobore kwiga neza. Hari muri kedeje tweco dusaba ko ubwa mbere leta yofata mu minwe bino bibazo no kuri bihanze indero. Iki kibazo kijanye no gufungura nabi no kugaburira abanyeshuri usanga muri kino gihe ibifungwa baronka bidakwiye, dusaba leta ko yokwihutira akongereza amafaranga iha abanyeshuri. Ikindi tugasaba ko hoba umugwi wo mu bushikiranganji bw'indero ushobora gukurikirana neza uko aya mafaranga akoreshwa ku mashuri kugira ngo abanyeshuri baheze na duke baronka ntitwonge ngo duheze ngo dusahugwe. Ikindi novuga nuko leta yofata ibibazo vy'indero igashiramo umwete ikareka kuvyirengagiza, n'abatanga ibifungurwa bagashobora kubishura ku mwanya, uko mu makuru dufise nuko ushobora gusanga bajya bita abafoniseri bazana ivyo gufungura ku mashuri hahera igihe kinini leta itarabishura, ibiheza rero bigatuma nabo batanga ibifungurwa batagononokewe canke abayobozi b'amashuri bakabahamagara ugasanga bariteje utunyoni canke bazanye vyo gufungura igihe cyarenze. Ikindi novuga nuko leta yogerageza igahimiriza abapartenere mpuzamakungu bashobore kubafasha ibijanye no gufungurira abanyeshuri. Ahantu bamenyesha yuko hariho umugambi wa UNICEF ukorera mu mashuri amwe aho usanga ari mu ntara zibabaye gusumba izindi mu bijanye n'inzara, ariko uwo mugambi ugasanga nturiko urakurirwa neza. Ayo mahera ahabwa ubushikiranganji, ariko usanga ishirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niryo rikorera ivyo vy'amakantine scolaire, bituma n'ayo mashirahamwe adebukirwa. Ariko iyo byari ibintu bikozwe neza hagiyemwo umuco bigakurikirana, ugasanga ayo mashirahamwe yoshizemwo n'uburyo bwo gushigikira. Rero dusaba no kuri ko hoba kigoro bagashigikira bino bisata kugira ngo ubwigenge bw'abana hamwe n'indero mu gihugu bige neza kandi bishigikirwa. Ni hano ikiganiro Ubahuka cyo kuri wa 17 Ruhuhuma giciye kigarukira. Ndashimiye abatumire bacu ku ntererano batanze kugira ikibazo kijanye n'uburyo buke butangwa na leta bwo kugaburira abanyeshure biga ku mashure afise uburaro gitorega umuti. Ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri. Mu kiganiro kizokurikira tuzorabira hamwe ibindi bibazo bihanze amashure afise uburaro. Kuri mikro mwari kumwe na Nadeje Irakoze. Mugira amahoro iwanyu naho utaha. Ubahuka. Arakoze mugenzi wacu Nadeje Irakoze. Ni hano duce dusozera amakuru yo kuri 17 Ruhuma umwaka wa 2026. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi, bagenzanje batorokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bakoze uko bashoboye kugira no majwi abashigira tankomanzi. David Claude Mbanda nayo nabashikiriza no makuru abandabike bantu ndabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.